Ndabaramukije bene data aho muherereye ku isi yose, amahoro ya Yesu nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Imana nishimwe kuko yongeye kunyemerera kugira ngo ngaruke tuganire ku majambo y'Imana. Reka dusenge. Bwirukiro Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye aya masaha uduhaye kuba tukiriho. Ndagushimiye ubuntu bwawe bwinshi budushigikiye. Ndagushimiye imbabazi zawe nyinshi Mana utugirira ku mwanya ku wundi. Nushigwe hejuru mukunzi wacu Yesu. Muri kano kanya ndakwinginze rero ngo umfashe muri kino kiganiro mwami, mvuge uko wabintegetse kandi muhemu yera andongora uzoba ukoze. Ndabigushimiye kubinkorera gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Nizere ko mukomeye aho muri kandi ko murushirizaho kubona ineza y'Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi numva shaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'umuti, ijambo ry'Imana riravura. Ijambo ry'Imana rirubaka. Imana ishimwe. Kandi ijambo ry'Imana ryubaka imitima. Ijambo ry'Imana ryubaka imitima, kandi iyo umutima umerewe neza, iyo umutima unezerewe, mu maso hose haraca. Mu maso hose haraca ukumva ubuzima muri wewe. Yesu rero nashimwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo ca Zaburi, igice ni ca 4, ndasoma umurongo wa mbere. Unyishure uko ngutakambiye, Mana ukugororoka kwanje gukomokako. Wanshize ahagutse aho nari nshugerejwe. Ngirira imbabazi wumve ugusenga kwanje. Mwabana b'abantu muzogeza hehe gutitura icubahiro canje? Muzogeza hehe gukunda ibitagira ikimazi no kwitwararika ivy'ibinyoma? Ariko mumenye yuko Uhoraho yirobanuriye umukunzi wiwe. Uhoraho azonyumva uko ndamutakambiye. Mwiyubare ntimukore icaha. Mucuragize mu mitima yanyu muri ku mariri mucereje. Mutange ibimazi vyo kugororoka. Muheze mwishimire Uhoraho. Hariho benshi babaza bati ninde azogira iciza atwereka? Uhoraho utwakishirize umuco wo mu nyonga hawe. Ushize akanyamuneza mu mutima wanje, karuta ako bagira mu gahimbo k'amahonda na vino vyabo. Nzokwama ndyama nsinzire ataco nicura, kuko ari wewe wenyene Uhoraho umpa kuba amahoro. Imana nishimwe. Haleluya. Uyu mwanditsi wa Dawidi, mbambe uyu mwanditsi w'iyi Zaburi, haravuga ngo iyi Zaburi ngo yahawe umukuru w'abaririmbyi ngo bavugire inanga. Ni Zaburi ya Dawidi. Imana ishimwe. Dawidi yavuze amajambo meza, ariyo nagomba ko dusangira muri kano kanya kugira ngo twongere tunezererwe mu ijambo ry'Imana. Aha ndabizi abakunzi b'ijambo ry'Imana nibo bonyene baza kunezererwa uyu munsi. Imana ishimwe. Umurongo wa mbere havuze ngo unyishure uko ngutakambiye, Mana ukugororoka kwanje gukomokako. Nagomba tuvuge ukugororoka. Uyavuze ngo Mana ukugororoka kwanje gukomokako. Imana ishimwe. Abantu bamaze kwakira Kristo Yesu, ibi bintu barabisobanukiwe. Ukugororoka kwawe gukomoka ku giki? Mbega igituma ugenda utekereje nk'uko biva kuki? Mbega igituma uriya muntu gutuka ntumusubize biva kuki?
mbega igituma bariya bakubwira bati ngwino tujane gukora biriya na biriya bibi ukanka biva kuki? Biva kuko wubashe Imana isumba byose. Uko kugororoka kwawe kuva kuhoraho. Dawidi yaravuze ati unyishure uko ngutakambiye, Mana ukugororoka kwanje gukomokako. Haleluya! Ukugororoka kwacu gukomoka kuhoraho Imana. Ivyo umuntu agenda yirinda, ivyo umuntu agenda yiyima, ivyo umuntu agenda avuga ati oya iyi nzira sindayicamwo, tubiterwa no kubaha Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Ukugororoka kwacu gukomoka kuhoraho. Kandi wewe ndabizi ko wobishingira intahe, ubonye uko wari uri kera, ukamenya nuko umeze ubu, ubitewe na Kristo yaguhinduye. Haleluya! Imana ishimwe. Iyo Yesu akugendeye, iyo Yesu angendeye, hariho ibyo asiga muri jewe. Haravuga ati aha bigenze gutya, ibi nabyo bigenze gutya. Haleluya! Ngaca ndabikora kubwo kumwumvira kandi nkumva ndanezerewe cyane. Uyu nawe ati Mana ukugororoka kwanje gukomokako. Imana iguhezagire mwene data, nawe ugendera mu kugororoka gukomoka kuhoraho. Imana ishimwe. Aravuga ngo washize ahagutse aho nari nshugerejwe, ngirira imbabazi wumva gusenga kwanje. Uyu Dawidi yariko aravuga amajambo akomeye cyane. Zaburi yiwe yariko iravuga amajambo akomeye ngo wanshize ahagutse aho nari nshugerejwe. Mu bisanzwe iyo umuntu ashugerejwe, iyo umuntu ari mu mpatane, iyo umuntu ari mwirinde, ntushobora kugenda ahagutse, ahubwo uja ahantu ho kwinyegeza, ho kugorwa. Ariko we wavuze ngo wanshize ahagutse. Haleluya! Ngo hamwe nari nsugerejwe. Murindi jambo ariko arashima Imana ati hari igihe nari merewe nabi cyane, numva umenga ndihevye, ariko suko byabaye, warushijeho kumpa amahoro, umpa umunezero, unshira ahagutse. Haleluya! Uwo ni Yesu abikora, nta wundi yobikora. Imana nishimwe. Aravuga ngo mwabana b'abantu muzogeza hehe gutitura icubahiro canje? Muzogeza hehe gukunda ibitagira ikimazi no kwitwararika iby'ibinyoma? Dawidi yari umwami kandi yari umunyacubahiro. Hariho abantu Imana yahaye icubahiro, abo baragikwiye. Igihe Imana kikibahaye bacobomwe, nabo kubahwa. Imana ishimwe. Ariko hariho abandi womenga ntaco bibabwiye. Ariko Imana idufashe. Dawidi yaravuze ngo mwabana b'abantu muzogeza hehe gutitura icubahiro canje? Hari abantu batitura icubahiro c'umuntu kandi yaragihawe. Si vyiza. Umunyacubahiro mumuhe icubahiro, kubahwa mumwubahe. Niko n'ijambo ry'Imana ribivuga. Igihe hari mu gihe ciwe co muri uwo mwanya wiwe, ubwize kumwubahira. Niko biri. Hanyuma igihe kihavuye naho hakaza uwundi, nuko nyene uwo nyene hashitse nuwo kubahwa. Imana nishimwe. Dawidi yavuze ati mweho mutitura icubahiro canje biteze. Imana dutabare. Ku murongo wa kane haravuga ngo mwiyubare ntimukore icaha, mucuragize mu mitima yanyu muri ku mariri yanyu mucereje. Imana idufashe cane. Ni vyiza kudakora icaha beneda. Ni vyiza kudakora icaha. Igihe udakoze icaha wumva nyene umutima wawe uremye.
hari umuntu umwe twaganiriye arambwira ati narahanywe ariko mpanwa atacaha nakoze, ati baramfunga kandi mfungwa atacaha nakoze, ati iyo narindi nagumana umunezero mu mutima. Ndamubaza nti wari unejejwe n'iki? Ati nari nejejwe nuko bamfungiye ubusa, ati kandi nkamenya neza yuko bazomfungurura kandi bamaze kumfungura bakampa n'indishyi y'akababaro. Ati kuko ivyo banyagirije nuko byari nuko bimeze ntaco mfunga kirimo, ati nico gituma naguma nezerewe. Arambwira ati abo twari turi kumwe, ati baguma bavuga bati kubera iki wowe umutwenga twenga, kubera iki wowe umunezerewe kandi aha hantu ata muntu yohanezerererwa. Yariko aranshingira intahe avuga ati ni vyiza guhoga ubusa kuko umutima ugumunezerewe, kuko umenya ngo nta caha nakoze. Imana ishimwe. Bibiliya uyu mwanditsi w'Izaburi yaravuze neza ngo mwiyubare ntimukore icaha, kuko umuntu akoze icaha arahanwa, kandi icaha igihe cose bazosanga icaha ucagira bazoguhana. Ariko igihe bakiriko barashakisha barashaka kugufunga, ariko kandi bakiriko bararaba, ariko impera n'imperuka bazobona yuko wewe nta caha ufise bakurekure. Imana ishimwe. Ico ngombye kuvuga ni iki? Ngombye kuvuga ngo twirinde gukora icaha. Mwene data nshuti yanje, buriya amategeko ntiyaziriye ubusa. Amategeko yaziriwe yaje guhana abayarenga. Nico gituma ugomba kuba amahoro, wirinde. Ukumva bavuze bataha ahantu ntuhace, kirazira kuhaca, itegeko ryarasohotse, aha hantu ntibikwiye ko umuntu ahaca. Wiyubare ubikore gutyo. Imana idufashe uko bishoboka kose turushirizeho kugenda neza, kugira ngo abadutwara boroherwe mu byo bakora, abashefu bacu boroherwe, umuntu wese yoroherwe. Imana ishimwe. Hari irindi jambo hano nyene ryanezereye, aha ku murongo wa ndwi ngo ushize akanyamuneza mu mutima wanje kuruta ako bagira mu gahimbo k'amahonda na vino vyabo. Umunezero bene data, hariho umunezero uva ku Mana, hariho umunezero utangwa na Yesu, hariho umunezero uva mu kunyugwa. Imana ishimwe. Umuntu akanyugwa nuko Yesu yamugize, akanyugwa n'ivyo umwami Imana yamuhaye, akaba amahoro, akumva nyene ayo mahoro aranezerewe. Imana ishimwe. Aho ni ca gihe ushobora kunezerwa ufunzwe, canke ukanezerwa washonje, canke ukanezerwa wabuze, ariko hakaba ahantu mu mutima hataja ahantu ho kwiheba, hataja ahantu ho kwiheba. Imana ishimwe. Hariho abantu bagwara bakagwara na depression. Bene data, depression canke akabonge, ngira ngo niko novuga. Akabonge ni ingwara mbi. Ingwara mbi iterwa no kumva umenga ntugira voie de solution, canke ntugira voie de sortie. Ukumva nyene vyose birakuremereye. Niho hahandi bamwe bashobora kwiyahura, abandi bashobora gukora ibindi bintu bitari vyo. Ariko tubonye Yesu arashoboye. Imana ishimwe. Ngo ushize akanyamuneza mu mutima wanje kuruta ako bagira mu gahimbo k'amahonda na vino vyabo. Hari abantu bakunda kuvuga ngo genza gutya kugira ngo uronke amahoro, uronke akanyamuneza.
canke niwidroge kugira ngo ushobore kumva nyene vya vyumviro byose biheze, canke ugenda unywa inzoga nyinshi kugira ngo bigende neza. Ariko Imana irashobora gushira akanyamuneza muri wewe, igashira akanyamuneza muri wewe, ukanezererwa kubw'Imana, ukumva uranezerewe. Haleluya. Ku murongo w'8 ngo nzokwama ndyama nsinzire ataco nicura, ngo kuko ari wewe wenyene uhoraho umpa kuba amahoro. Mwumvise ngo niratanga amahoro? Utanga amahoro ni Imana. Imana iratanga amahoro. Murazi yuko abantu benshi twirirwa turiruka ku murango no mwijoro turondera amafaranga. Amafaranga ni meza, ariko kenshi amafaranga udafise Imana, ayo mafaranga ntazogufasha. Arazogufasha kugura inzu, azogufasha kugura imodoka, azogufasha kugura biriya na biriya, azogufasha. Ariko amahoro yo mu mutima atangwa na Yesu wenyene. Amahoro yo mu mutima atangwa n'uhoraho Imana. Kubera yuko ushaka kuba mu nzu nziza ariko ukayibamwo uri kurarira, uri kuraganya. Ushobora kurya ibyo kurya byiza kubera umubabaro wo mu mutima ukabura na apeti. Ushobora ni byinshi amahoro Yesu atanga, nta kindi twayagereranya. Inshuti yanje mwene data nagenda kubwire ngo ivyo byose wiruka inyuma, ivyo byose wiruka urondera amahoro, amahoro ari muri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe mwenyene soko y'amahoro. Ibindi byose biza byongera. Kuronka amahoro ni cambere, kuronka ubutunzi kikaba ica kabiri, kuronka ibindi byose bigagenda bikurikira, ariko amahoro atangwa na Yesu niyo yonyene umuntu aba akeneye. Imana ishimwe. Aravuze ngo nzoryama nsinzire ataco nicura, ngo kuko ari wowe wenyene uhoraho. Haleluya. Umpa kuba amahoro. Uyu ntiyari umwami, Dawidi yari umwami, yari akenye iki? Oya, ariko aravuga ati nzoryama nsinzire kubera yuko ari wowe umpa amahoro. Imana ishimwe. Harahiriwe wewe wizigiye uhoraho Imana. Harahiriwe wewe wagize uhoraho ubuhungiro bwawe. Harahiriwe wewe uzi neza yuko nta handi hari ubuhungiro atari mu Mana. Rero genda mu Mana. Aha ndiko ndabwira mwene data wumva nyene wihebye utagira uko wumva, utumva udafise uko wobigenza. Bibwire Yesu. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Ibyo byose bikubabaje bibwire Yesu. Ndabizi ufise ingorane nyinshi, hari abantu bafise ingorane zigerekeranye n'izindi, ariko nakubwira ngo hamwe no kurondera izindi nzira zo kugira ngo uve muri ico kibazo ufise, banza ushira amavi hasi ubwire Yesu uti Yesu ibi nibi bimeze uko, ngwino ntabara. Yesu ibi nibi ehera birananiye. Hariho umuntu yambwiye akajambo, hariho vocabulaire nkunda ngo kwigwanaho. Urigwanaho. Amahoro yo mu mutima urayarondera. Bibiliya yaravuze ngo muyarondere kugira ngo muyashikire. Amahoro yo mu mutima urayashaka, urayarondera. Birashoboka ko wumva mu mutima umenga urugarijwe, umenga nta cyo kunezera, kubera inkuru mbi wumvise, kubera biriya na biriya ndabizi. Uca ugenda uvuga uti mw'izina rya Yesu wa kintu kimbuza amahoro mvako, mw'izina rya Yesu amahoro ya Yesu ngwino, karibu amahoro ya Yesu, Yesu ngwino ntabare. Nukuri Imana tuvuga irumva, uko nyene bivuga iravyumva. Imana ishimwe. Nciye nibuka akantu kamwe Yesu yanyigishije muri iyi minsi. Yesu yaranyigishije akantu ko kumva ngo Imana irumva. Uko uyibwira amajambo 3 yose irayumva, yose uko nyene bayavuze, kandi irayakora. Kimwe gusa hari igihe tudatira attention ngo tuvuge ngo tumenye ngo iki Imana yacishuye canke iki naco ntikiracishura.
iyo turi imbere y'Imana tukavuga ngo mwami Yesu ngo ndakwinginze ngo ngwino wumve ibyo ngusaba, Mana ndakwinginze karibu Yesu wumve ibyo ngusaba, karibu ngwino karibu, uko ubivuze yamaze kuza, ahubwo batebeje kuvuga ibyo ushaka. Imana ishimwe. Igihe kimwe nigeze kurota, hari mu nzozi, ndota mbona ndahantu nko mu nzu, hanyuma mbona inzu iri hanze, mbona hanze hari umuyaga mwinshi cyane, mbona inzu ziriko zirahungabana, mbona ziriko zirata imigaga kubera nyene uko kunyiganyiga cyane kwari hanze, umuyaga, ibiti byose biriko biranyiganyiga. Yesu we, ndavuga ni mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, Yesu mfasha, Yesu mfasha, kuko naca mbona yuko nanje iyo nzu nari ndimwo yashobora guca nayo nyene inyiganyiga canke igahenuka canke ikampenukiramwo, ikampenukirako. Muri izo nzozi ndibuka ko navuga ngo mwami Yesu ngwino untabare, mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu ngwino, mwami Yesu tabara, mwami Yesu ntabara, mwami Yesu, mwami Yesu rungika abamarayika baze bashikiye inzu. Nawe sinzi uko babivuga, naratabaje n'ukuri ndahamagara abamarayika ngo baze bafate iyo nzu. Yo Mana we, muri izo nzozi urumva ko nari mu nzu, hanyuma nza mbona abantu binjiye, nca ndavuga nti mbega abantu binjiye yabo ni bande? Nca ndagenda kuraba, ngiye kuraba nca mbona bari abantu sinibuka kumenga bari babiri, hanyuma nkiriko ndababaza nti muri bande, ahubwo mbona haguma haza n'abandi, mbona bacitse nka bane, mbona babaye benshi. Nca ndavuga nti aha rero none ga ibi ni biki? N'abasuma ni biki? Nca ntangura kwibaza ko boba ari abasuma binjiye, ari abasuma binjiye rero, kandi nongera nkabona ndi jenyene sindi bubashobore. Nca ntangura kutabakarira cyane ngo ndababaze ngo muri bande, muvuye hehe, ibiki n'ibiki. Nca ndoroha, ariko ntangura kuvuga Yesu. Ntanguye kuvuga Yesu kugira ngo numve niba ari abantu babi canke niba ari abantu beza, ariko naciye ntangura kuvuga Yesu. Ndavuga umwami Yesu, ndavuga Imana, ndavuga sincibuka ukuntu nabitondetse, ariko navuze Yesu. Kandi iyo ntanguye kuvuga Yesu, mvuga Yesu mugira neza, Yesu akomeye, Yesu ahambaye, Yesu atabara, Yesu akiza. Yesu nyene ndamuvuga kwa kundi nyene ndamuzi. Nca mbona kuko ndamuvuga niko babantu bashishikara kuza kuba benshi. Mbona bose baranezerewe no kumva uko kuntu ndiko ndamuvuga. Hanyuma nca ndababwira nti nimuze dusenge, kuko nabanze kubona yuko bose bamaze kwakira ivyo ndiko ndavuga. Baca baraza, baca barapfukama, nanje nyene nkubasengesha. Mana we, ndasenga, ndiko ndasenga, nabo bapfukamye. Hanyuma sinzi akantu umutima kaje ngo none mukuri kuri abasengera ngo kandi batihanye. Bene data, ntibuntwenge ngo kubasengera ngo kandi batihanye. Ako kanje mu mutima ndavuga nti okay, reka rero basi ndabihanishe, bafume ndabarongora bihane. Nca ndabarongora muri ayo masengesho, ndavuga ntumve rero nimba ntimushaka tubandanye gusenga, ngomba ndabarongore gusenga kwihana, mwature byaha byanyu mubabarirwe. Rero muze murasubiramwo uko ndabivuga. Nca ndatangura mwami Yesu, baravuga mwami Yesu, jewe ndi umunyabyaha,
bagahora ntibavuge ni mu izina rya Yesu, ngasubiramwo ni mwami Yesu, bakavuga mwami Yesu jewe ndi umunyabyaha, ntibabisubiremwo. Canabwira ni kubera iki mutariko murasubiramwo ivyo ndababwira? Ubwo nyene nkiriko ndavuga gutyo, ndabona haje umuntu wundi azanye ikintu cari kimeze nk'icupa ryarimwo amavuta. Mbona arazanye, mbona sinibuka ko ariko arabasukira n'ivyo ariko aragira, ariko mbona bose baciye bagenda kuri wa muntu, donc nkaho bariko bararaba ivyo aje kubereka. Nanje ca numva nti mbega ibi bintu ni biki? Ndashishikara gusenga, ariko batariko barankurikira. Mwumve ivyo vyago nagize. Mpejeje ndavuga ngo amen. Hanyuma ca turasohoka turagenda. Tugiye, urumva ko bari mu nzu, ariko ibyo mu nzozi murabizi. Uwo mwanya naciye mbona umenga turi nko mu rusengero, hahandi dupfukama tugiye kwihana. Rero urumva ko oyene ko ndabasengesha, ntubihanisha, ariko gusenga barasenga, ariko ngiye kubihanisha ngo bavuge ngo je ndi umunyabyaha, ngo mbabarira ibyaha byanje, ntibabisubiramwo. Ca ndahora, ariko nyene ndabandanya ndasenga ndaheza. Hanyuma mpejeje ca turataha. Tutashe, ba bantu kwa kundi bazananye, jewe ncanje imbere yabo ngenda, urumva nyene ko nari mfise n'ukungene nshavuye, banse kunyumviriza, banse kubirana. Hanyuma nza numva bo nyene inyuma bariko baravugana, nabo bari muri iyo nzira bariko baragenda. Nza numva bariko baravuga ngo wumvise ngo ngene yatubariye ngo tuvuge ngo vyaha vyacu, ngo wumvise, bagaca batwenga. Hanyuma hariho uwundi muntu yari nk'umupasiteri, nabona umenga ni umupasiteri. Rero nca ndamubwira ariko ntishane ntaba bantu ni bande? Uwo muntu twari kumwe ntiyamvugishije. Uwo nabona asa n'umupasiteri ntiyanyishuye na kimwe, ariko kandi babandi b'inyuma nibo numvise nyene bariko baravuga uko oya, bavuga basubiramwo batwenga. Ingero nariko ndababwira ngo bihane. Bene data, maze kuva muri izo nzozi, maze gusenga, niho Imana yampishurira ivyo bintu vyari vyo. Urumva ko nariko ndasenga nsaba Imana ngo indungikire abamarayika bantabare muri iyo nzu, bagirene uko duhamagana. Ariko ndavuga rya jambo ko duhamagara Imana iraza, ivyo tuvuga iraza ikabidukorera. Haleluya! Bariya bantu bari abamarayika. Nico catumye ndiko ndavuga Yesu, ndiko ndatazira umwami Yesu, ndiko ndababwira Yesu Kristo bwa mbere, baranezerwa kandi bakaguma baza ari benshi. Uko ndiko ndavuga Yesu bakanezerwa. Ariko tugeze gusenga naho nyene turasenga, ariko ngeze mu mwanya wo kuvuga ngo ko aba bantu none ko batihanye, urumva nja kubihanisha, baranka kubisubiramo. Haca haza wa wundi aca bazanira amavuta. Azanye ayo mavuta rero baca bikonsantra ku byo ariko arababwira. Ibyo rero sinanabimenye, ariko Yesu wacu nashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, ico nariko ndavuga nagomba kuvuga gusa yuko iyo duhamagaye Imana iritaba, iyo duhamagaye ubutabazi irabuzana. Nagomba ngo tumenye Imana tuvuga iyo ariyo. Ni Imana yumva, iyo tuyihamagaye iraza, iyo tuyibwiye irumva. Ukabona hariho ikintu wasengeye ukabona itaracishura, ukabona utarakibonesha amaso, ntiwibaze ngo ntiyabyumvise. Yaravyumvise, yaravyanditse. Igihe cawe kizogera, ya saha n'umunsi uhora hazobigushikiriza ubibone. Ico bikoze Imana ntibikora nkaho womenga turayitegeka ngo ubunyene ngo izi saha nyene. Oya, iyo bikorera ku isaha yayo, ariko irumva. Imana ishimwe. Ngo nzokwama ndyama nsinzira ataco nicura, kuko ari wewe wenyene uhoraho umpa kuba amahoro. Imana yacu
ishimwe ishigwe hejuru, yumva iyo tuyisabye. Iyo tuyisabye tuti Mana ngwino udutabare, iri joro ubane natwe, ikiza ikabikora. Haleluya! Imana yacu niyo kwizigirwa. Hariho abantu bavuga ngo ntibazi ko iyi Mana iriho, ngo ntibazi ko by'ukuri ibi bintu birakora, kuko iyi Mana tuvuga iriho. Imana ishimwe. Hari igihe abantu baza bakaza kugutesha inzira, bakakuzanira ibindi bintu utigeze umenya. Ndakwinginze uhagarare mu Mana wamenye, uhagarare mu yo wamenye, ntihagire ugukuramwo, kuko umunsi wovamwo nico gihe woba utakaye pe, ariko ugumemwo. Iyi Mana twizeye irumva, iyi Mana twizeye irakora, iyi Mana twizeye nta kintu na kimwe kinanira. Imana nishimwe. Nuko rero nariko ndabakundisha Yesu, nariko ndababwira nti uyu tuvuga ariho, arumva, arishura. Imana ishimwe. Kandi Imana ishimwe kuko ikomeje kuvugana natwe, ikatwigisha, ikaduhindura, tugahinduka. Ewe wa muntu we utarahindurwa na Yesu, raba ko Yesu muri kumwe by'ukuri, kuko aho Yesu ari, Yesu aravuga. Aho Yesu ari ntiyokurekera mu caha, aca akubwira ati reka iki kintu sico, kosora, genza gutya. Ukumva ko muriko muraganira, ukumva ko muriko murajana. Igihe wumva wakoze icaha, ukumva ko mpwemu yera muri wewe ariko arataka ati reka genda wihane. Imana ishimwe. Nagomba ndababwire gusa ngo Imana yacu irahari kandi nitanga amahoro yuzuye. Ukumva ukeneye amahoro, ngwino kuri Yesu. Ukumva hariho ibikuzazaniye wumva byakuburiye, bwira Yesu. Ntaco Yesu atishura. Ikintu kigoye cyane nuko abantu bakura amaso kuri Yesu bakayashira ku bantu, aho umenye ko biba byamaze kukunanira. Nta muntu numwe yogira ica kumarira kuri iyi si atari Yesu wenyene. Nta numwe muvukana, nta n'umugabo wawe, nta n'umwana wawe yogira ica kumarira ndetse Yesu wenyene. Aha nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo nubona uwo muvukana kugiriye geste, umenye ngo ni Yesu amutumye. Nubona umugabo wawe akugiriye geste, umenye ngo ni Yesu. Nubona uwo wese, umenye ngo ni Yesu. Nico gituma nkubwira ngo jya kwa Yesu. Yesu ategetse, umuntu wese yotegeka arabigukorera. Imana nishimwe. Rero dukura ibirake ku bantu, dukura amaso ku bantu, dushire kuri Yesu. Yesu arashoboye. Imana ishimwe. Hari irindi jambo ryanezereye mu mutima wanje, kandi nama ndagyibuka umutima wanje ugahimbagwa. Niri jambo riri mu Migani. Imigani n'igice ca 4. Haleluya. Imigani igice ca 4 hariya ku murongo wa 13 haravuga ngo gumya ukwigishwa, ntukurekure, ukuzigame, kuko ariko bugingo bwawe. Haleluya. Gumya ukwigishwa, ntukurekure, ukuzigame, kuko ariko bugingo bwawe. Tumanuke hariya ku murongo wa 20. Imigani 4 ku murongo wa 20. Mwana wanje, shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje. Ntibikave imbere y'amaso yawe, bizigamira imbere mu mutima wawe, kuko bibera ubugingo ababironka no kunonoka mu mibiri yabo yose. Amina. Ijambo ngo zigama ukwigishwa, zigama kumenya ico Uhoraho Imana yakubwiye. Ku murongo wa 20 ngo mwana wanje, shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje.
Imana ishimwe. Ngo kuko biha ubugingo ababironka. Ijambo Uhoraho yakubwiye ndabizi neza ko rishika ahantu rikakubaka, rikakubera inkomezi. Haleluya. Naho yokubwiye ati mwana wanje, iryo jambo gusa akarikubwira, ndabizi ryoguha kunonoka muri wewe. Ijambo ry'Imana, ijambo Yesu yakubwiye, mana we, ti mwana wanje, ryokubaka ukavuga uti Yesu we kumburanzi, Yesu we nushimwe, Yesu we wambwiye ko ndi umwana wawe, Yesu we uri mwibarabara ndagushima ko ndi umwana wawe, wavyuka mwami Yesu ndagushima, uti papa mwiza nuhabwa icubahiro. Rya jambo ryuko yakubwiye ngo mwana wanje, ryokubaka. Ngo shira umutima kwijambo ryanje nakubwiye, shira umutima kukwigishwa. Ngo gumya, Proverbe 4:13, ngo gumya ukwigishwa ntukurekure, ukuzigame, ngo kuko ariko bugingo bwawe. Imana ihabwa icubahiro. Iryo jambo ryaranezereye. Nama nsubiramo kuraba ivyo Umwami Yesu yanyigishije, kuraba ivyo Umwami Yesu Kristo yambwiye, kuraba mw'ijambo ry'Imana, nkumva umutima wanje uranyuzwe, nkumva ndakunze uyu Yesu, kandi nkumva umutima wanje uraremye kubw'ijambo ry'Imana. Mwene data, ukunda ijambo ry'Imana, urisome, uryizereremwo, urisengeremwo, kuko ijambo ry'Imana ari ubushobozi. Ijambo ry'Imana ni Yesu wenyene. Yesu yavuze ati ni jewe nzira, ni jewe kuri, ni jewe bugingo. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryo bugingo. Nuko tubonye hano ngo tega ugutwi ukuvuga kwanje, ngo ntibikave imbere y'amaso yawe, ngo bizigamire imbere mu mutima wawe, ngo kuko bibera ubugingo ababironka. Ndakwifurije guhabwa ubu bugingo bubava mu ijambo ry'Imana, bukuzigame, bugukomeze. Haleluya. Ugira ibyishimo, atari uko uri mwene perezida, ariko umenye ko kubera yuko uri mwene Mana, biguhe kunezerwa, biguhe kugenda wumva ko mu mutima wishimiye kubona uri umwana w'Imana. Imana yo mw'ijuru ntibahezagire. Yaraye amajambo ngo wewe ukugororoka kwanje gukomokako, wumva uko nsenga. Ukugororoka kwawe gukomoka kuri nde? Gukomoka kuri Yesu. Niki gituma utakibesha? Ni Yesu. Niki gituma utakigenda wambaye nabi kwa kundi wahora ugenda? Ni Yesu. Niki gituma utakivugana nabi, utagenda uratukana nka kwa kundi wahora ubikora? Ni Yesu. Haleluya. Tiwe ukugororoka kwanje gukomokako, wumva uko nsenga. Iyo usenga umenye iyo ubwira, iyo usenga wumva ico Umwami Yesu yakubariye, iyo usenga ijambo Yesu yakubwiye rikubake, riguhe ubugingo. Imana ishimwe. N'aya majambo numva nari mfise kuganira namwe yafashije umutima wanje. Ubugingo bw'Imana bube muri wewe. Ubwo bugingo buva kuco Kristo yaguhaye. Ubwo bugingo ubuhabwa no kumedita ku ijambo ry'Imana. Ubwo bugingo ubuhabwa no kumenya ca kindi Yesu yakuvugako. Haleluya. Niba Yesu yakuvuga ati uri umwana wanje, iryo rirakubaka ukumva riragukomeje. Nawe Yesu aguhezagire. Turi bene Mana kuko twamenye Yesu. Turi bene Mana yatwise abakunzi biwe. Yavuze ngo muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Haleluya. Ntituri abanyedini ariko turi bene Mana. Imana ishimwe. Yesu abahezagire mwese. Bakunzi ndabashimiye ko mwumvirije. Ariko hanini ijambo ry'Imana riberi muri mwebwe rigwiriye. Kugororoka kwanyu guturuka kuhoraho. Imana ikomeze kubahindura. Imana ikomeze kubigisha. Imana ikomeze kubiyereka. Imana ibahezagire. Amen. Ndagushimiye papa mwiza. Urakoze ingene utuganirije neza. Habwa icubahiro Yesu. Ndagushima ko iyo tuguhamagaye wumva. Ndagushima ko iyo tuguhamagaye wishura. Ndagushima iyo tuguhamagaye Yesu Kristo yuko ucuza
ukumva ibyo tukubarira byose. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze kuri uwo kwizigirwa. Ngo tuzoryama amahoro ataco twinona, kuko ari wowe Mana yacu, ari wowe uduha kurara amahoro. Nushimwe kuko uri Imana utanga amahoro. Hezagira bene data bose bankurikiye muri kano kanya, amahoro yawe agwire muri bo mu izina rya Yesu. Ubuze amahoro Mwami Yesu Kristo uyamuhe. O Data wera, uwahora gukurikira atazi kuriho, uwahora gukurikira yumva atakumva muri we, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wanje umwiyereke, umwimenyekanishe. Urakoze, uvuge nawe akumve. Haleluya. Yesu umutegeke nawe arakumvira. Urakoze kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu ndabisenze. Amen. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi isheni turiko ni isheni Habonayo. Imana iduhane umugisha namwe. Amen.